agategura agahamagara abaja mu makambi y'impunzi akagura ngo bajeyo n'amamodoka yari ku mupaka hariya za Gasenyi mu Kirundo abarindiriye bakaza baja mu Rwanda baja kwigisha igisirikare ico gihe ubona ko yateguye n'ibintu vya kudeta mu Burundi ariko kubera ko twebwe aha mu Burundi ibibazo ntibibuze ariko twebwe nta kibazo c'ikinyoma twubakiyeko ibibazo biriho ariko nta kibazo c'ikinyoma twubakiyeko urabona ko harabaye kunwana iyo kudeta yari yateguye birangira idakunze abajene bari hariya atangura kubigisha igisirikare afora umujya mutwe witwa ngo ni Rede Tabara ngo baze gutera Uburundi bakureho ubutegetsi buhari nkuko yari yabasezeranije yuko bazogaruka mu gihugu bubashwe azobaha igihugu ko borindira n'abashatse gutaha akababuza ngo impunzi ntizitahe ariko arabategurira aho bazoshikira bazotahe neza bubashwe urumva kandi akaguma bigisha bijya bintu by'ubwoko ndibuka nyene icubahiro president wacu avuga yuko ibibazo byazananye vy'amako byaje mu Burundi byazananye mu Rwanda mu mwaka wa 1954 uravyibuka abivuga amateka ya kiriya gihe ntayo nomenya neza sinobesha ariko dufatiye kuvyo tubona uyu munsi urabibona naho bwaho ndazi kubibona uravyiboneraho ibintu aho umuntu ashobora kuja hariya buri gihe akaza guteranya abantu akavanga abatutsi bariko baragirirwa nabi kandi mwabo bantu mw'ico gihugu nyene atawurabivuga afise izindi ntumbero zo kwirondera ibindi bintu vyiwiwe ariko akadomeka karere ikindi ngorane ariko aragirira intuzenya abene gihugu biwe nimwe uyu munsi arahari yarikomeje aragenda arikomeza ho gukomeza societe nyarwanda yarikomeje ariko rero ikibazo kiri niwe nimbaza yuko ubwiwe nimba vyumvira atavyumvira canke abanyarwanda bavyumvira atavyumvira navyonzi babiyumvira ko ati mbe bishitse agapfa bizogenda gute kwintu zibakiye kuri we nyene vyose bimuturu nako bimuzungurukako kandi urabibona bizunguruka kuri president w'u Rwanda sinzi witwa ntuzenya nka bamwe bitwa intore bavuganira ubutegetsi bwabo bagira babagwanyi ba guerre mediatique uyu yitwa Mugabe Robert sinzi kumuzi yakoze ikiganiro ryari harashize nk'amezi nka 3 ntihenze yo bari nka 3 canke 2 n'igice sindasubira no kumubona sinzi naho yo bagereye yakoze ikiganiro gihe aravuga ati je ndaza abantu baraza kwibaza ati noba naborewe tariko nagandagire ko jewe ntabwo naborewe ndiko ndavuga ivyo nzi aravuga ati president ntabwo yarakwiye kwitoza mu matora y'ibihumbi 2018 aravuga ati jewe bishitse president Paul Kagame akagaruka kwitoza yavugiye kuri media imbere ya mikro na kamera aravuga atagarutse kwitoza jewe sinzomutora niko yavuze ico gihe yarayivuze abantu benshi bamutaye gutandukanye ariko je ku bwanje ahubwo navuze ati niyo nkotanyi nyene yo nyayo mugani wabo kuko ibintu ariko arababwira baza kubu uwundi bategeza kumwumva yaravuze ati none bishitse agapfa nko batagihari ntibona yuko FPR izobigiye niko yabivuze ntibona ko yo bigiye tene none he muntu yo musubirira ati yo yarateguye umusubirizi ari hehe ntawe bose abantu babaye hajya mu bwoba gusa baratinya acyavuze cyose bakoma amashi sinzi ko vyibuka avuga ngo tufunge mukanda bose baca bakoma amashi yabaze kubwira abantu ngo mutubike wavubi mukaca mukoma amashi buriya surukundo n'ubwoba nubwo no kwibaza ati mbe ntakomye amashi aza kwibaza aza kunyumvira gute
Ndakuramukije Arlene, amakuru ndibaza ko bameze neza. Natwe turaho turashima. Hama kwa kiya kibazo kiriko kirabera muri aka karere, aho twabonye umuvugizi yasanzwe avugira urwego rujejwe ivy'ubutungane hakurya aho bita ngo ni ivy'ubushinjacyaha libe, ahamagarira urwaruka yuko rwoja mu ntambara, twavuga ko ari intambara y'amajambo nk'uko basanzwe bayimenyereye, guerre médiatique nk'uko babivuga mu gifaransa. Birya bintu tubiravye tukaraba ingene vyatanguye, tukaraba imyaka bimaze, tukaraba kuva 1994 ukuntu ibintu vyagiye biragenda, turavye dusanga hari politike yabakiye ku binyoma. Politike yaho yabakiye ku binyoma cane, kandi ikintu cabakiye ku binyoma birangira nabi. Zirya n'ingaruka z'ikinyoma, ingaruka mbi z'ikinyoma zirya nta yindi ngorane n'imwe yindi iriko irabituma, ni ibinyoma. Iyo ibintu ari ibinyoma, wabakiye ku binyoma hagera igihe bikamera nk'ibiturika. Ubu rero harageze aho bariko barahatira urwaruka kuja kubafasha kugwana izo ntambara, mu gihe aho bapanga iyo porogaramu y'ico kinyoma ubwo rwaruka ntabwo bari kumwe. Kandi buryo abantu bose naho boshobora ukabahatira kwemera ikintu, kucumva uko ushaka ko bakacumva uko wowe ucumva, ntabwo ushobora bose kubahindura, ntibikunda. Hagera rero mu Rwanda tugiye kuraba, hariho abantu mu moko yose batemera uko politike y'igihugu cabo yubatse, ubona ko yubakiye ku binyoma. Dufatiye ku bintu vyabaye nko mu gihe cya jenoside yabaye mu Rwanda, vyarabayeho indege yohoze ari perezida Habyarimana yakorowe. Imaze gukorogwa, ubwicanyi niho bwatanguye. Harabaye ubwicanyi butandukanye, baratangura kugiranira nabi, baricana. Ico gihe vyarateye ingorane, urabona ko hari abatari bagira umutima baciye bavyisukamwo, batangura kwica mu bwoko butandukanye. Hariho n'abandi n'ubwoko abahutu bari bahari batangura kwica abatutsi kiyagiye, ariko hariho n'abahutu base yuko abatutsi bicwa barabakingira. Hari abahutu bishwe kubera ko bakingiye abatutsi. Hariho n'abantu zana abahutu bishwe n'inyeshamba zari zirongowe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, kuko nibo binjiye bafise ibigwanisho, ntabwo binjiye bagaragara, baje bagwana nabo bafise abantu bishe. Kandi abo bishe bose suko baba bafise icyo bahogwa canke bari babirimwo, nabo bakuramwo ubwoko badashimye. Nuko vyagenze mu moko yose, nta moko namwe yegera aba meza, umugwi w'abantu bamwiza canke ngo ube mubi, ntibikunda. Mu mugwi w'abantu hama havanze abantu bose batandukanye bo mu mico itandukanye. Rero ikibazo cyabaye mu Rwanda, ushobora guhamagara umuntu ngo ni umusitari, ubona ko yahamagariye abasitari, ngo umuntu arashobora kuba afise ngo intuzenya, ngo umuntu ngo afise intuzenya ngo miliyoni ngo abantu ngo umukurikirana, ngo ntabwo ngo ashobora ngo kwinjoyinga ngo opportunity ngo z'igihugu ngo kubera ko ngo abandi ngo bakivunikiye. Urumva ni nk'ahandi ushobora guhinja umuntu yazi wawe akarya ukaca umubwira ngo asiga korofye. Niko bimeze. Kandi biri ikindi kintu vyerekana faiblesse y'ubutegetsi. Wumva bwananiwe, nta cyizere bucifitiye nk'uko vyahora. Tanguye guhamagarira abana ngo bagufashe gutukana, uri umuntu w'umuvyeyi, urumva ko inguvu ziwawe uba wabonye ko zaheze, atacu gishoboye. Rero bajya abaririmvyi mbona yuko bariko barashaka kubajana ahantu habi. Bajya abaririmvyi bagira abakunzi kw'isi yose mu bigo bitandukanye bivanye n'ibikorwa vyabo baba bakora. Rero tugiye kuraba ugasanga nk'umuririmbyi nk'akarorero, reka dufatire nko kuri Bruce Melody canke ba Meddy n'abandi batandukanye, bafise abakunzi mu bihugu bitandukanye. Rero kacu umuhamagara ngaze kuza gufasha gutuka indongozi z'u Burundi canke za Kongo. Nibaza ko ari ivyo bihugu bibiri bavuga, nta bindi, ngira ngo n'Ububirigi. Ububirigi bo reka tubwihoze, nibaza ko iyo muziki yabo atani yo baba bakunda canke bitayeho, ntavyo baba bitayeho.
ariko rero ingorane ahantu iciza none baje bakabikora ko ubuzima babayemwo babugizwe n'abafana babo ibikorwa vyabo bakora ejo bizoca bigenda gute? Ejo bicoca bigenda gute? Wewe uhamagariye abantu gutuka abafana babo ko jewe untukiye umukuru w'igihugu ukantukira umurongozi n'umuvyeyi wanje, abatwara igihugu cacu n'abavyeyi bacu, akaca aza akabatuka nubwo baba bafisemwo indirimbo muri telefoni wanje ca ndayifuta. Mbeho ko bari basanzwe baza mu Burundi bagakuraho amamiliyoni atari make bakagenda bayatwaye, kandi bazi ko umuziki wo mu Rwanda ntushobora gukundwa, nta hantu bashobora kugera badafise Uburundi. Nabaza ko abafana benshi bafise Uburundi kandi ubwo baravyivugiye. Iyo baje mu Burundi baruzuza, ugasanga bujujeho bakora igiteramo, ariko mu Rwanda iwabo bakabura abantu bavyitabira, kandi urazi ko nyene bavuga ngo ntawemerwa iwabo. None nk'umuntu yoba yamaze kuvuga n'akavuga abarongozi n'abigihugu c'u Burundi, ejo yosubira akaronka burya butumire bwo kuza kwinjiriza amafaranga mu Burundi ntibikunda. Ica kabiri acatakaza n'abafana. Niho baca bavuga ati indirimbo z'abantu urayibona kuri CNC ashobora kuvuga ati izi ndirimbo ntituzemeye, ntizirekuriwe kuvuzwa bivanye n'amajambo azigize. Ni nkuko na leta yovuga ati izi ndirimbo z'uyu muntu bivanye n'ubutandero yagiriye inzego nawe ntizemerewe kuvuzwa muri iki gihugu. None azoba yungutse canke azoba ahonze asohoye indirimbo mu gihe itazumvirizwa n'abantu, kandi aribo bamufasha gutera imbere, ntironka igice kinini c'abantu bamukurikirana akagitakaza. Iyo nyungu izoba iri hehe? Je mbona ibintu leta y'u Rwanda irimwo yobireka. Burya ivyo gumudadaza ukagoma widadira aho kubana neza n'abandi bantu, iyo ubandanije ikinyoma birangira nabi. Jewe nza ko ari nk'abantu nohanura, nubabwiye yuko boreka ibintu barimwo bagahindura politike barimwo, bagahindura politike barimwo, kuko yarashaje, yarataye igihe, barahenze abantu imyaka iragiye, kandi vyarabobo kubera ubwoba baratekereje ntaco bari bafise bari bubivugeko. Ariko ubu ibintu bigereye, hari abantu batanguye kuvuga, barabonye urya mugore w'umunyarwandakazi yarongoye mu Bugande, n'urya Mugande nimba yitwa nde sindamwibuka izina, urya yitwa Teta Sandra, arabonye kavuga ati twibuke jenoside yakorewe abatutsi, twibuka ariko kandi twibuka n'abahutu n'abatwa bagize ntuzenya babipfiriyemo. Ariko warabonye ingene ntuzenya iyo libi citangura kumwirukankako. Ni gute uhamagara yuko intuzenya ugahamagara umuntu w'umusitare ngaze kukuvuganira gufasha kuvuga ibinyoma? Ashobora no kuba afise umuvyeyi wiwe canke undi muntu wese yatakarije mwabiriya bihe, mugabo adafise uburenganzira bwo kuririra. Wumva izo nguvu yo zikura hehe mu gihe we watarekuriwe kuvuga ko umuntu we yapfuye yishwe, ngaca aririra abandi, uwiwe afatwa nko kumenga ni igikoko cishwe ntabwo ari umuntu? Ndibaza ko ivyo bintu bitokunda, kandi ndibaza ngo kwibuka ni kwiza, kandi vyabaye ntawo kwivuza ko byosubira kubaho, cyari ibintu bibabaje. Ariko nibaze ko umuti wa byose ari uko kwibuka, bakibuka abantu bose, bakibuka bapfuye, bakavuga ati ni jenoside yakorewe abatutsi, twibuke n'abahutu abatwa bayipfiriyemwo, batari mu nteguro zavyo, batari mu ivyo bikorwa bibi. Ivyo bintu vyoba vyiza cane. Rero igihugu ntigishobora kubakira ku bintu vy'ibinyoma ukaja gutera ibindi bihugu mu bana, bagira barakubaza ukaguma uvuga ngo FDLR, bagira barakubaza ngo jenoside, bikaba ibintu bibiri imyaka 31 igahera, motifu ikiri yayindi. Kandi rero igitangaje, ndibuka mu 2010 hari mu 2012 na gatatu gutyo na kane, igihugu ca Tanzania cyatwagwa na nyakubahwa Jakaya Mrisho Kikwete. Niho rero ku kibazo cya M23 ico gihe yatwagwa n'uwitwa Rankunda, yego Nkunda Batware ntihenze niwe yayitwara. Ico gihe Perezida wa Tanzania yasavye ubutegetsi bw'u Rwanda yuko
bwoganira na FDLR kuko ikibazo bwo bwavuga baba ngo buja guhiga y'abagwanyi ngo abantu ngo basize bakoze genocide. Rero perezida wa Tanzania aravuga ati nawe bisaye ko baganira n'ubutegetsi bwa FDLR kugira ngo bihere uwo muzi w'ibibazo uhere. Ariko Rwanda rwaravyasora byakurikiye aho nyakubahwa perezida w'u Rwanda yabwiye perezida wa Tanzania yuko ngazomutega ngakamukubita hababaza ngatiteguye. Muri make yavuze ko azomutera atiteguye. Urumva ko yamubariye sinzi kuvyibuka ico gihe hari mu 2014 harabaye ingorane ku buryo ahabura gato ko bashobora no kuba bogwana bakozanyako. Ivyo atani imyaka 2 haciye uravyibuka ivyaciye biba mu Burundi. Atangura kuvuga ngo mu Burundi ngo ubwoko ngo bw'abatutsi ngo buriko burahohoterwa, ngo ntashobora ngo kureka yuko ngo ibintu ngo biguma ngo abantu ngo baguma bicwa ngaraba. Ico gihe yabivuze urabona ko yateguye abantu agahamagara abaja mu makambi y'impunzi akagura ngo bajeyo n'amamodoka yari ku mupaka hariya za Gasenyi mu Kirundo, abarindiriye bakaza baja mu Rwanda baja kwigisha igisirikare ico gihe. Ubona ko yateguye n'ibintu vya kudeta mu Burundi, ariko kubera ko twebwe aha mu Burundi ibibazo ntibibuze, ariko twebwe nta kibazo c'ikinyoma twubakiyeko. Ibibazo biriho ariko nta kibazo c'ikinyoma twubakiyeko. Urabona ko harabaye kunwana iyo kudeta yari yateguye birangira idakunze. Abajene bari hariya atangura kubigisha igisirikare afora umujya mutwe witwa ngo ni Rede Tabara ngo baze gutera Uburundi bakureho ubutegetsi buhari, nkuko yari yabasezeranije yuko bazogaruka mu gihugu bubashwe, azobaha igihugu ko borindira n'abashatse gutaha akababuza ngo impunzi ntizitahe. Bariko arabategurira aho bazoshikira bazotahe neza bubashwe. Urumva kandi akaguma bigisha bijya bintu by'ubwoko. Ndibuka nyene icubahiro perezida wacu avuga yuko ibibazo byazananye vy'amoko byaje mu Burundi byazananye mu Rwanda mu mwaka w'1954. Uravyibuka abivuga amateka ya kiriya gihe ntayo nomenya neza sinobesha, ariko dufatiye kuvyo tubona uyu munsi urabibona naho bwaho ndazi kubibona, uravyiboneraho ibintu aho umuntu ashobora kuja hariya buri gihe akaza guteranya abantu akavuga ngo abatutsi bariko baragirirwa nabi, kandi mwabo bantu mw'ico gihugu nyene atawurabivuga afise izindi ntumbero, ariko afise izindi ntumbero zo kwirondera ibindi bintu vyiwiwe, ariko akadomeka karere iyindi ngorane ariko aragirira intuzenya abene gihugu biwe nimwe. Uyu munsi arahari yarikomeje aragenda arikomeza ho gukomeza societe nyarwanda yarikomeje. Ariko rero ikibazo kiri niwe nimbaza yuko ubwiwe nimba vyumvira atavyumvira canke abanyarwanda bavyumvira atavyumvira ntavyo nzi, baba biyumvira ko ati mbe bishitse agapfa bizogenda gute, ko ibintu vyibakiye kuri we nyene vyose bimuturu nako bimuzungurukako. Kandi urabibona bizunguruka kuri perezida w'u Rwanda. Sinzi witwa ntuzenya mwa bamwe bitwa intore bavuganira ubutegetsi bwabo bagira babagwanyi ba guerre mediatique. Uyu yitwa Mugabe Robert sinzi kumuzi, yakoze ikiganiro ryari harashize nk'amezi nka 3 ntihenze, yo bari nka 3 canke 2 n'igice, sindasubira no kumubona sinzi naho yo bagereye. Yakoze ikiganiro gihe aravuga ati je ndaza abantu baraza kwibaza ati noba naborewe, tariko nagandagire ko jewe ntabwo naborewe ndiko ndavuga ivyo nzi. Aravuga ati perezida ntabwo yarakwiye kwitoza mu matora y'ibihumbi 2018. Aravuga ati jewe bishitse perezida Paul Kagame akagaruka kwitoza yavugiye kuri media imbere ya mikro na kamera, aravuga atagarutse kwitoza jewe sinzomutora.
niko yavuze ico gihe yarayivuze abantu benshi bamutaye gutandukanye ariko je ku bwanje ahubwo navuze ati niyo nkotanyi nyene yo nyayo mugani wabo kuko ibintu ariko arababwira baza kuba uwundi bategereza kumwumva. Yaravuze ati none bishitse agapfa nk'abatagihari ati ntibona yuko FPR izoba igiye, niko yabivuze. Ntibona ko yoba igiye ati none he muntu yomusubirira ati yo yarateguye umusubirizi ari hehe? Ntawe. Bose abantu babaye hajya mu bwoba gusa baratinya acyavuze cyose bakoma amashi. Sinzi ko vyibuka avuga ngo tufunge mukanda bose baca bakoma amashi. Yabaze kubwira abantu ngo mutubike wavubi mukaca mukoma amashi. Burya si urukundo n'ubwoba no kwibaza ati mbe ntakomye amashi aza kwibaza aza kunyumvira gute? Abantu babayeho mu bintu by'ubwoba baremera bagakurikira ikintu cy'ikinyoma kubera ibintu by'ubwoba. Ariko araroga societe nyarwanda ugwaruka ariko aragwica ariko ayo amacakubiri mu bantu leta yabo ndavuga leta yabo eriko irashira amacakubiri mu gwaruka. Ugwaruka gwejo ruzobandanya ruba mwabijya bintu. Sinzi ko wibuka ivyashikiye urya Yago rya muririnzi mpengale mu Bugande, sinzi ko yaravuye igihe avanga arahunze igihugu ngagihunze atabishaka. Ikintu ca mbere yigeze kubwira sinzi niba ari cyo barapfuye na fata ku mavuta. Hama fata ku mavuta aravuga yuko yose ab'ikigongo. Burya sinzi wamubariye sindamwibuka neza izina arabwira Yago ngo ntuzopfe ngo ugize ngo usaze ikigongo ngiyo mbwa y'umuhutu. Urumva ibintu biri mu bajene mu gwaruka. Ivyo bintu je nibaza ko mu Burundi atahantu biri naho atavyera ngo de ntibabuzemwo kerekezere maba bafise ivyumviro bitari vyiza muri societe. Abo bantu bamaho kandi bamyeho kandi bazokwamaho. Ariko ivyo bintu naza ko mu Burundi bitobaho umuntu yovuga ngo ntiyopfasaze ikigongo ngimbwa ngo y'umuhutu cenga avuga ngimbwa y'umututsi cenga imbwa y'umutu. Ivyo bintu naza hata muntu yobivuga. Ariko kubera ko leta ibakingira mu Rwanda babwira ngo turi umunyarwanda ngo nta bwoko buhari, akagenda avuga ngo ndi umunyarwanda ariko bavuga ko uri umututsi ngo nta ngorane nta libe ntabwo kukurikirana nta ngorane bwa wihenze ukavuga umuhutu waragiye canke abatwa bo nibaza ko tunabarenganya bameze nk'abo bitanareba. Abahutu barahinduye bafise za terume wihenze ukavuga akantu katajanye n'intumbero yabo bakubwira ko mu genocidaire uri intera hamwe. Ni nabwo bwoko nibaza ko buri mu Rwanda bemera naho baterura babivuge kuri public. Uzokumva bakubwira ngo uri mu genocidaire ngo bagitera hamwe. Sinzi ko abanya ka video ko mupapara aho sinzi mvya bibaye Kigali abantu bamama iberenga ari bibereye mu buzima bubi bona nyene ko bona te n'intuzenya binatandukanye nuko abantu biyumvira n'ico gihugu na kiya gihugu nuko gisa ku mafoto. Sinzi ko bakabonye amera nkuba kubitabwira ngo genda hirya ngo mwabitera hamwe. Abantu bamama bona ko n'ubuzima bwimereye nabi bavuga ngo yango mugango nawe ngo ntabwo ngo turi bitera hamwe. Urumva uriko urabwira abantu bakabaho batuntuye nkuko n'abantu byo bariko barashaka ko gwaruka rutangura gukora. Hakabaho bamwe babayeho batinye mu bwoba batavuga taja muri rimwe bariko bashobora kuvuga kakubakiye utonekaye unyengishiriza indani ntibyemewe kurira. Nivyo bariko barahamagarira ngo gwaruka ngari byo rutangura gukora. Ariko bijya bintu jewe sindi umuhanuzi nivyo bintu by'ubuhanuzi nta nivyo nemera. Ariko ndakubwije ukuri hajya bicariye ibombe izoturika umwanya ntazi bitewe bitebuke bicariye ibombe kubera ko bahishije ukuri.
ntabwo bashaka gukorera mu kuri, ntabwo bashaka gukorera mu kuri. Niko politike yabarya abantu imeze. Nabonye akandi ka video ryari uyo mvugizi nyene agaruka ngo hari uwamubajije ngo mbe ngo none ngo umusitare ngo yoza sinibuka neza, ariko nibaza yuko abakabonye baza gutahura. Ngo hari uwamubajije ngo muri commentaire ngo none ngo uwo musitare ngo yoza ngo kuja ngo mwibi bintu ngo kandi ngabo bantu nyene ngari wo ngo basanzwe bamu akura umukate, reka ndabivuga uko muri sanse sinibuka neza uko ingene yabigize muga gusa bijanye n'iyo sanse. Nibaza ko abakabonye muca mubibona. Arasubiramo kwa kundi ngo ntabwo ngo ushobora ngo kwinjoyinga ngo opportunité ngo z'igihugu ngo enjoyinga umutekano w'igihugu ngo kuko hari hababivunikiye wewe ngo hagera ngo mu gihe cy'ikibazo ngo kaca wigira ngo sindabibazwa. Urumva bijya bintu aho bigeze, kandi habuze abazobizira. hajya hari abasitari bazobizira, utazemera gukora ivyo bintu uzokumva ngo umutima wahagaze nkuko bigenda mu bandi. Hano uko byagenze kuri umuvugizi wa leta yarakoze arabakorera, akorera ku kinyoma. Muga kuba ukorera ku kinyoma, kuba wogwa mu ntuzenye yo ukorera ku kinyoma, kugwa muri erere ntibiteba ntibibura, biroroshe kugwa muri erere. Warabonye ingorane yahabaye. Amakuru narose numvise ko kwa kabiri ico gihe mwijyandi wapfa bamukuye ari kwa kabiri bakamuvana iwe ribenye nari mujanye akomeye ntigeze agwara. Bavuga ko na papa wiwe basanzwe bamu Birigi yaragwaye igihe kirekire, ashaka guhamagara abana biwe ngo bahurire kuko afise n'abandi bana baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bashaka kwahura kugira ngo abasezere ko yumva ko atameze neza, amagara yiwe atameze neza. Mugabo ubutegetsi bw'u Rwanda bwaramwankiye yuko ajayo, buramwankira. Urumva amakuru narose ubona kurira yararize, ari umuntu w'umugabo, umuntu avugira leta, akimwe uruhusha rwo kuja muri Belgique, yarimwe uruhusha rwo kujayo kuja kubonana n'umuvyeyi akitswe n'amagara akorera leta. Urumva ubwo buzima. Uribuka, sinzi ko wibuka amajambo nyakubahwa arongoye igihugu c'u Rwanda yavuze mw'iyi minsi iheze, avuga ngo turashaka ngo kuba abanyarwanda, ngo tugomba kuba ababirigi, ngo urumva ngo utarimvamo naho ngo kuba umunyarwanda, ngo urumva ngo tuzomuvanamo. Sinzi ko wabonye kaya ka video. Mu Rwanda biravugwa mukuru ndera afise ubwene gihugu bwa Belgique, kuko no kuzana iyo bamukuye mu Birigi niyo yarari n'umugore. Uyu mushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu, Olivier Duhungire, nawe arafise ubwene gihugu bw'Ububirigi. Nawe ntimwotangara ejo mwumvise ngo umutima wahagaze nko wahagaze kuri mukuru arinda. Urabona ibintu biriko birana, ibintu biteye isoni. Mu bisanzwe akarere kari gatekanye, nta Kongo yigeze irasa mu Rwanda, nta Burundi bigeze burasa mu Rwanda, nta Tanzania yigeze irasa mu Rwanda, nta Bugande bigeze burasa mu Rwanda. Nsubiye inyuma gato, Burundi ku vyabaye uravyibuka, kandi ico gihe igihugu cose barinze babana nabi, cyagirizwa yuko ari case abagenosidere, ngo barafovya, ngo basingenga bitegerezo, ngo bafovya ngo genocide yakorewe abatutsi. Niko baca bivuga igihugu cose babanye nabi. Vyahereye kuri Tanzania bija ku Burundi, Uburundi ndibuka muri 2017, Ubugande navyo sinzi ivyo bapfuye. Numva ngo Rwanda rwarungika amaneko mu Bugande ngo yari muri programme yo gushaka kuhirika ku butegetsi Paul Kagame. Ibaza umuntu ashaka guhirika umuntu yamusize ku butegetsi yataza kuba we n'ububo yopfiriye mu mpunzi, yopfiriye hanze yitwa impunzi. Mugabo ni nkaho bavuga ati reka nkure papa ku buriri. Ni mwiyo siguro kuko Museveni ni nka papa wa Kagame, niwe yamusize hajya, niwe yamuremye, naho byafashijwemo n'abanyamerika izi za CIA. Ariko ni produit yabo,
ni produit yabo niko vyagenze. Ariko amaze kuja mu ntuzenya mu Bugande habuze gato bagwane, aho ikibazo co mu Burundi cari kikibandanya, imipaka yugaye. Hageze muri mu bihumbi 2000 bariyunga bigiyemo n'urya muhungu wiwe Muhoza twari gisirikare nkuko yitwanko Perezida Kagame niwe yavyinjiyemwo, barasubira barabana neza. Aho mu Burundi n'icubahiro umukuru w'igihugu Perezida Ndayishimiye nawe amaze kuza, yaraje aravuga ati reka turabe ko twotangura procedure nye twobana neza, tugira ibiganiro. Araborohera, kandi aribo bafise amakosa, aribo batugiriye amakosa, dufitiye amakosa menshi, kandi twebwe ata makosa namwe tugeze tugira tubakorera. Turaganira kuvyo twako turaganira, abantu batangura kuza ino mu Burundi, abandi bakaja mu Rwanda. Turavuga ati ibintu bigira bigende neza. Kumbe ni yindi strategy yo kurondera kudusenya ivyo bari bananiwe umugambi wa 2015 nabo bashaka kurangiza. Ibaza umuntu abitsa abantu bakoze ibintu vy'ivyaha nkabijya akanka kubatanga, none ababitse kugira bakoresha iki? Niba ari umuntu ashaka amahoro avuga ngo aharanira amahoro mu karere, mbega uwo muntu yamabura igihe ariko arashwana n'ababanyi? Uwo muntu buri gihe akama ariko arashwana n'ababanyi, atigera abana neza n'umuntu n'umwe. Uwo muntu ni bwoko ki? None ko ariko arashira igihugu ciwe, aranisaziye, kandi naho tobushaje urupfu ntiruraba imyaka. Uyu munsi cyane n'isaha ashobora kugenda, none agiye kanose usigaye wumva ngo Rwanda bakamubona nk'umuntu mubi. Utu umunyarwanda bakubona nk'umuntu mubi. Warabonye vyabaye muri Mozambique, byo muri Kongo byose muri Rwanda bivuga, mu Burundi nuko, mu Bugande nuko, muri Tanzania nuko, South Africa nuko, no mu Burayi wamwumvise bakora yibibi. Mujya uyu ngo ni ambassadeur ngo nimba garonga karere, uyu yahora yigeze kuba ambassadeur muri Afrika y'Epfo Vincent Karega, araja muri Kongo Kinshasa. Uribuka yuko yirukanwe, ico gihe yirukanwe mu ntuzenya, baca mu bwata ja Brazzaville naje kuri indege asubira mu Rwanda. Ageze mu Rwanda baramugize baramutegura ngo ngaje guserukira ngo Rwanda mu Bubiligi byaramwase, kuko bumuzi yagirizwa amadosiye menshi yantu yagiye aserukira igihugu akagenda yicisha abanyarwanda bahungiye mu ico gihugu. Baramwase ubari mu Rwanda. None ikibazo cyaciye gitangura guhera u Rwanda nabo gwanka ubuserukira ubwo buserukizi bw'Ububiligi bwarongetse mu Rwanda, buramwana. Ni ikibazo cyatanguye no guhera. Ubu rero hageze yaho twebwe nk'u Burundi, Kongo, Ububiligi twagirizwa ngenga bitekerezo ya genocide. Kandi uvuga ko na Amerika itigeze yemera bijya bintu, bivuga ati twibuka ubwicanyi bwakorewe Abahutu, Abatutsi, Abatwa. Nijya ntumwa yantuzenya ya Donald Trump, nibaza ko kirima akarere sinzi ko basubiye inyuma. Yaje Kinshasa, vuye Kinshasa ija Kampala, vuye Kampala ija muri Kenya, muri Kenya ija mu Rwanda. Yarabivuze arabisubiramo, avuga ati turibuka Abahutu, Abatutsi n'Abatwa bapfuye bazira uko bavutse. Sinzi ko abonye ikinyamakuru Igihe cyo mu Rwanda kivuga ngo Amerika ngo ntirahindura ngo intuzenya ngaho ihagaze ngo kubijanye ngo na genocide yakorewe Abatutsi yabaye mu Rwanda. Urumva bo barazi ukuri ntashobora kubahenda, kandi bafise agahinda ko kubona intuzenya barashatse kumanipira isi yose ngo yemere ikinyoma cyabo, ariko vyaranse. N'abanyarwanda hagati yabo vyaranse. Ni ikibazo c'umwanya gusa bijya bintu bigahinduka bikaba bibi, kuko vyubakiye ku kinyoma. Sinzi ko wamubona mukuru arinda, sinzi ko wabonye nyakugenda mukuru arinda uyu munyamakuru umenyesha makuru Scovia amubaza ibibazo, kubera ko vyubakiye ku binyoma vyaramunaniye kwishura. Sinzi ko wabibonye. Hari abantu benshi
uyu Eugene Gasana yaserukira u Rwanda muri ONU i New York, warabonye ko byarangiye asavye ubuhungiro hariya, kandi yari umuntu w'inkotanyi cyane mugani wabo. Uyu ntuzenya Rwamuco nawe ava ko yasavye ubuhungiro, arabonye ingene bimunanira kwisigura ko ari binyoma gusa, bikamunanira kuvuga imbere y'isi y'amakungu bicaye bari New York mu kanama kaboneka jeje umutekano. Warabonye uburyo ntuzenya Olivier inama nshinga amateka y'Ubufaransa yamubaza ibibazo akananirwa no kwishura. Nuko rero niyo ngorane ihari, urumva ibintu byabo vyubakiye ku manyanga, vyabatekurukanye. Rero ubu bariko barabwira yuko ugwaruka ariko govyinjiramwo, ariko je nagira ndangize nsaba ugwaruka nyarwanda ntagire umuntu abacamwe ibice, twese turi bamwe no tutoba bamwe base turababanyi, kandi umubanyi ntumuhindura, mutegereza kubana. Rero ntamvo yo kumwinuba, ahubwo murumvikana. Bakereka ivyo bintu kuja muri politike mbi, ngo have babaraga politike mbi. Kandi shima ko hari umwanya amajambo nabo ubwabo nyene abatoroka, harabonye siko bivuga ngo abatama ngo batazodusiga ahantu habi. Abasaza yaravuze iryo jambo, naho nabo nyene bishobora kumukorako. Nuko kugwaruka nyarwanda cyo noruhamagara nuko bwo tekana rubakora ivyabo, bakabandanya ibikorwa barimwo bibateza imbere, bareke kwishinga ivy'abanyepolitike babatuma kuja kubandanya ikivi bahereye mu 1994 bonona ivyo bononye, ngo nabo ngabo aribo baca baza kugira ngo nivyaza gusenyuka bose ngo bibahitane. Je mbona umenga ubutegetsi bw'u Rwanda nivyo burimwo, bushaka uvuga ati twese nimba dupfa dupfire rimwe ntihagire usigara. Nta rukundo mbona ariko barakunda abana babo gwaruka, uravye into ariko barabigisha. Urabonye n'uyo Rutayisire mu pastori amajambo yavuze avuga ati mureke kuglobaliza. Uyo nyene Karega yarayivuze, nawe uyo Vincent Karega yarayivuze, uburyo kuri ntiguhisha kuguma gutsinda. Yaravuze ati tuze twara ibintu twigisha abana, Tuya twaza twabigisha tuzokwibaza ngo turiko turabakomeza cyangwa turiko turabasambura. Sinzi ko wabonye ntuzenya nyene mu kwibuka yavuze muri imisi. Nuko ibintu bimeze rero je nagira ndangize mvuga ati ugwaruka twese ya mu Burundi ya mu Rwanda ntihagire umuntu aduhenda ngo tugire ukuntu ibintu byo gucanamwo ngo wewe ngurukuruku. Nibaza yuko wakugiriye nabo wakugiriye neza, umuntu ashobora kugira neza cyangwa kugire nabi ngo kubera ngo musangije ko cyangwa ngo mutabusangije. Nibaza ko hari abandi bamaze kugira neza abanyarwanda, nibaza ko hari n'abanyarwanda bamaze kugira neza abarundi, ko hari abanyarwanda bifashe neza batekanye. Niba babona bibananiye kuba mu bwo buzima akabona ariko pression, haraho uburyo botuma basohoka bakaraba baja kwicara aho gukora ikintu kikutesha agaciro ugatuma babiza gusaba ubuhungiro, kuko burya busitare bwabo babufise kubera twebwe tudahari.